nagira mbaze ikintu kimwe Beni kubera iki usanga ukundanye n'umuntu mugo ugasanga ntiwiyemera mu rukundo wama wikeka kwa kuvanga wama wikeka yuko umengo ntagukunda umengo Jesse ndamenya buryo urukundo icari cyo umengo atakurondeye basi ntagukunda libiki biva kuki n'abaseribateri mukadéfinir les objectifs de court terme dans les objectifs à long terme. Mais le problème nuko abantu b'ubunye bakuza abaseribateri barakundana nk'ibidogo vya 17 15 nyibaza none aba bantu barafise 30 bafise 25 donc nushobora gukundana umaze gushikana 25 kuduga nushobora gukundana udafise objectif abo blessa canke abakublessa baragwira sinzi ko munahura donc nibaza yuko vraiment twige ku rendre objectif notre vie émotionnelle et notre relation parce que ivya kahise vyarabaye kahise kandi gukiza umuntu umutima hajya guérir le cœur d'une personne ce n'est pas vraiment une affaire d'homme mugabe ico ukora basi vuga uti kahise kawe nako na contribuer ko basi kazoza kanje tukaryoshe gute donc hakaba kuvugana abantu je namanabwiye abantu urukundo ni magiriranire urukundo rutarimwo esprit ya magiriranire rutakaye bijya bintu ngo ndamwiyebera ngo ndamukunda gusumba ngo je resiste wowe uronka iki muri urwo rukundo uronka iki ibintu byo kumuresista ingeso mbi iki wowe uronka iki relation yose atacuronkamo émotionnellement atacuronkamo physiquement ou matériellement quitte donc tu es clair sinon c'est toi-même qui t'expose à des manipulations à des kagaye katari répétitives donc ari imyaka umaze kuba majeur utabugikundana nk'abantu b'imbunuza carrément et surtout y'umuntu ufise ama blessure waciyemo muri kahise tu devais être plus sérieux mu gushinga des mesures zituma la vie de couple yawe uyirunga ko kintu avant de penser ngo tuko tujahe no uri kuronka iki avant de penser ngo tugire plan de mariage d'abord wewe urakunzwe urahabwa umwanya wewe uraronka attention canke bakuvugisha rukuronsa umwanya none uruko planifier bw'ubuzima umuntu nawe natagupriorize donc hari abantu baba muri ignorance vraiment il est très chaotique. Voilà, ça c'est ce que je voulais ajouter. Quand nous avons ma blessure, carrément, il faut se parler entre couples. Et s'il faut chercher de l'aide, il faut chercher de l'aide. Jenny va dire que abantu bose bo kuri TikTok basavye ama entretien. Nzoba programme kuva kuri la date y'inyuma ya Noël, nzoba programme. Donc Hamanda bae imyanya ya counseling en ligne donc il faut faire un peu ça. Sinon vraiment bossi pour une blessure à DJ, vous n'avez qu'à en parler avec la fille et puis à un certain moment si vous trouvez que ce sont des problèmes qui dépassent votre capacité d'intelligence, vous pouvez faire recours à des experts bakabafasha. Beni nanje ndafise kibazo. OK, urashobora kubaza ni bon. Merci Div. So none ndabazi kibaza abasore bari ngari ndari wenyene. Linda bari usanga ari single. Oya. Hariho n'inkumi hajewe. Ko je nagira mbaza abasore igituma batabona iki kirezi kiri ngaba gifate bama ariko baranyaguza ngaha amajambo bisi yose ugesera bura. Linda ruwatsi. Ikibanzo Lindira nibarize Dive twubahane. Ego Linda. Urako kandi Dive. Urumva ngo Linda n'umusirikare kaze. Nagira mbaze ikintu kimwe Beni kubera iki usanga ukundanye n'umuntu mugo ugasanga ntiwiyemera mu rukundo wama wikeka kwa kuvanga wama wikeka yuko umengo ntagukunda umengo Jesse ndamenya buryo urukundo icari cyo umengo atakurondeye basi ntagukunda libiki biva kuki afete nibiva ku muhungu nibiva ko mukundana
biva ku birarane vy'ibikomere waciyemo mu buzima canke vy'abantu batakwitayeho ugaca bibaza ko n'uwo n'umunsi muri kumwe ariko ameze. Donc ruvuga ko afete ingorane siwe, ingorane s'urukundo, ingorane ni kunyene womerewe mu mutwe no mu mutima par rapport y'ivyo wabonye n'ivyo waciyemo bitakize, ugaca ubigira ni projection, ugaca usanga mbere ucuga umudevelopa swate ama sentiment de souci kwa muriko uri umengo urafise ubwoba swanke ugastressa ukamuriko urastressa uravyumva canke ugasanga wewe ufise ama sentiment d'incertitude numengo ntiwiyemera mu bisanzwe ntushobora kugumusaba ibintu vy'urukundo ku nguvu kuko uvuze mu muntu ngo siniyumva afite nari kufuma numva je nigera nkunda dafise imenyetso vy'igituma tankunda mugabo biri mu mutwe wawe ko atagukunda ari ugumu vyumvira urumva ikibazo kiba kiri kuri wowe nshuti kiba kiri kuri wewe kireso umbwiye ati je ndafise ibimenyetso binyereka ko atankunda canke binyereka ko amvanga ikintu cyose atakimenyetso kigira kiba ari ikintu umuntu aguma amakaprice yumvira ivyo no muri sentare nibikora. Donc nshuti yanje wirukane mbe b'abaporoti kemeya kwa jina la Yesu ivy'ubwoba kemeya kwa jina la Yesu kabisa ibintu byo kwiyumvira ngo umuntu ngo nagukunda ngo nagize iki ariko ari rukanga n'ubuzima ariko aragira iki mugabo ko mwiyumvira ngo ariko arakuvanga ngo ariko aragira iki abantu b'abagore mura developer ibintu vy'ama inquiétude et des intérêts ibintu vy'ama inquiétude bidafise siguro ubwabo juste gusa kumayindisha ibintu bibi ubundi nako abaronderera neza. Donc il faut faire attention ikibazo kirashobora kuba kiri muri wewe bituma no mustemera ko abantu bagukunda kandi ikibazo s'urukundo ikibazo n'abantu ni jewe na wewe tufise ibibazo vy'ubuzima mugabo urukundo wanswa ni gwiza urukundo ruraryoshe urukundo nta virus rufise urukundo nta migera rufise urukundo ruraho abantu batazi kurubamo. That's all. Kirana kagwara rero kari muri muntu kandi karakira ndaguhumurije ntuzosubire ikintu cya mbere no gusaba ndakibwira n'abandi ntimuzosubire abantu mu nyumva kuvuga ngo urukundo rafise ikibazo cyangwa ibintu ngo ngo urukundo rwungo ruragoye no si urukundo rugoye n'abantu bagoye tutandukanye basha n'abantu bagoye urukundo wanswa nta kabi kago urundi ndo ndagwitera urundi nta kabi kago urumva urukundo wanswa ruri pure risavure ni abantu nibo bagwaye nkakujya bo guhinga ziryoshe ngabo ugwaye mu nda ntazurya niyo uziriye durazivomisa no mu rukundo nuko no travaye umuntu abo umuntu wisoneye abo umuntu afise ijunje n'ijambo hamazoro nk'aba bakundana donc c'est ça en fait. Bon nanje ndafise ikibazo ego ni sawa Ben y'amahoro. Bon je ndagufana cyane ndakunda ivyo uvuga ukuri vraiment enchanté mwashante nafise ikibazo cerekeye abahungu n'abagabo mu gihe hari relation à distance kubera iki bigoye ko abahungu canke abagabo bashobora kwihangana donc bidakunda ko bihangana même 3 mois ou 4 mois badakoze rapport sexuel. abona bakina basabatozi n'abamani Oya mu gihe abahungu umuhungu ashobora kuba ari en couple n'umugabo afise umugore hari relation à distance kubera iki bigoye ko bihangana 3 mois canke 4 mois nyene bibagora kwihangana amezi 3 canke amezi 4 batavanganye badaciye ku ruhande kubaza kuri ko binanira cyane nde afite umugabo cyangwa umukobwa cyangwa yavuze umugabo umuhungu canke umugabo. Non en fait Benny ariko bivuga ngo ku bagabo n'abahungu bose nibyo twishize mu mutwe nyine yaze yuko yabajije umugabo umuhungu abafise umugore donc umuhungu abafise umufiance cyangwa umugabo afise umugore kubera iki bagora kwihangana ko bamara 3 mois
ou 4 mois badavanze abafiance babo canke abagabo babo sinzi iyo mpamvu abagore babo abagore babo biva ko gusubiza njye ndikumva uko basinga like kucyo uvuga ngo nahungu gusa abakobwa bona ngo bo biraborohera oya jewe ofete je nabajije kuri koti imwe waje gukotera gusa si kuri kote yaje ko mbariza abakobwa kuri kote y'abakobwa muretse amanze yishure baje niko nyine nzi ko majorité abakobwa ngo bagira batashobora kwihangana abakobwa surtout umugore arihangana reka umugore arihangana ariko abagabo birabagora kubera ikibazo cari bo urumva reka Benisi iranishure kubera ca njyama ndabwire ibintu vyo gukundana distance byo ndaza abantu bihangana ndabazi ari amara n'umwaka n'ibiri aba hariyo n'abandi batamara indwi zibiri hari n'abandi batamara zitatu batararondera umupoint focal urabyumva ikindi naco mumenya hagiye ibintu vyo kwihangana n'ibintu vyo kugira sex biravana n'indero waronse biravana n'indero waronse biravana n'ijambo waronse donc biravana uko indero n'ivyo waciyemo urashobora gutuma umuntu aja muri ivyo hanyuma ico nobabwira nuko ibintu vyo kuvangana mu Burundi je naba ndabivuga nzobizira n'ubu ndabisubiyemo ni ibintu twahawe mu maraso kuva ku basokuru bacu de generation 4 abadafise abasokuru babyaye hanze bazogira batatu canke abaoke canke abasheshesho usanga abantu bamerewe nabi rero ndabimana il n'y a pas de passer 4 chemins à droite abagabo bari faible sexuellement gusumvya abakobwa abagore cyane ivyo ni ibintu même scientifiquement biri prouvé yego sex y'umugabo maze kuba excité ikaronka sex y'umugore atafashe umwanya naho mushushe hewe irashika ikibazo muri iyo nzu asigaye rero guys nani bahize nta wundi afise ikibazo mbere y'uko ugenda ivyo bintu abakobwa batubesheye ngo abahungu ngo twese turagira ngo nitwihangana ubeshe oya y'abihangana nabivuze ko je abahungu wese nkaje uvuze nkaca nibuka imyaka maze abahungu birabagora ubizi niba warakorokerewe nawe n'abana tubane naye nagukuguru njya bw'abakobwa tubana muri Suisse reka ngo akarorero none tubana genda zivyo urimo gahita n'ukuri ndetse nivyo tujana kuririmba karaoke hari umukobwa urabona ni twitako none wowe umbeshe sawa na ubuguruguru nakorera muri zirya mborerwa ziba zatakaje n'ubwenge simborerwa mugabo noza kugukorera hanze publique ziva reka ivyo ntidushobora kubimenya reka ni privé n'umuntu we dive n'umuntu mukonesere atavyabona mu bisanzwe ega bakora maratsinge